Ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kurisangira nagira twande dufata akanya dusenge. Mana nye n'amahoro, Mana nye n'ubwiza n'ubutware no kugororoka, ndaguhaye icubahiro. Nyemerera ko wemeye ngo kubera akanwa kakanya, muhemu wawe azandongore kugira ngo ijambo ngiye kuvuga ntaba rigenda ryigenera. Ndi hano nk'igikoresho cawe muhemu yera, ngwino ukoreshe ivyo ugomba kandi uhezagire n'abagiye kumvira ijambo nabo baryakire nk'ijambo rivuye mu kanwa kawe, kuko jewe ntaco mfise noho ubwoko bw'Imana, ariko wowe ufise byinshi byo kubagaburira, kuko uzi inzara y'umwe wese n'inyota afise. Urakoze rero ko wemeye kubana natwe twese, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo nsenze gutyo, amen. Ndanezerewe rero ko Imana isubiye kutwongera akakanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Murazi ko twari twaganiriye mu minsi heze yuko dukwiye kugendana n'Imana, dukwiye kugira inyota by'ukuri yo kugendana n'Imana. Bantu b'Imana, nagira ndakubwire yuko iyo by'ukuri uri mu rutonde Imana ishaka, woshobora kubona ko amasezerano yawe yatevye, ego kumva ucitse intege, ariko nagira ndakubwire ngo by'ukuri niyaba mu vyo uri kuracamwo vyose ata kintu na kimwe wewe wiyagiriza, umva ata kintu kigucura urubanza, komera urindire wihanganye, nta kabuza na kamwe isezerano Imana yagusezeraniye rizoshika. Haleluya. Kuko amajambo y'Imana dusoma muri Bibiliya hariho abantu bayafata nk'inkuru, ariko nagira ndakubwire muntu w'Imana ngo aya majambo uyagize ubuzima kubera ubuzima, ariko uyagize inkuru akubera inkuru wosoma ukumva ni histoire yabaye mbwa ntagire ikintu agusigira mu buzima bwawe, ariko ugihe uyahagaze kukayizera nawe akuremera igitangaza. Haleluya. Reka rero dusome turabe inkuru twari twatanguye ya Aburahamu n'umugabo yihangana imyaka myinshi ararindira, kandi Imana imugirira neza. Kubera iki? Kuko yagenda uko Imana ishaka, yumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Reka rero dusome mw'Itanguriro igice c'17, turasoma kuva ku murongo wa 15 dushikane ku murongo wa 22. Haravuga ngo Aburahamu na Sara basezeranirwa ko bazovyara Isaka. Imana ibarira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntuzosubire kumwita Sarayi, ariko uzomwite Sara. Nzomuha umugisha nteko nguhe umwana kuri we. Egome nzomuha umugisha kandi azoba inakuruza w'amahanga menshi. Abami b'ubwoko bwinshi bazokomoka kuri we. Maze Aburahamu arapfukama arunama aratwenga, yivuganya mu mutima ati, mbega umwana yovyagwa n'umaze imyaka 100, Sara amaze imyaka 90 yoba akivyara? Aburahamu abwira Imana ati, icompa Ishumayeli akabaho akama imbere yawe. Imana iramwishura iti, oya, ariko kuri Sara umugore wawe niho uzovyara umwana, kandi uzomwite Isaka. Nanje nzokomeza isezerano ryanje nawe ngo ribe isezerano ridashira ku rubyaro rwiwe ruzovuka hanyuma. Kandi no kuvya Ishumayeli ndavyumvise, ndavyemeye. Raba ndamuhaye umugisha kandi nzomuha kurondoka, ndamugwize cyane. Azovyara abatware 12 kandi nzomugira ubwoko bukomeye. Ariko nzokomeza isezerano ryanje hagati yanje na Isaka, uwo muzovyarana na Sara mu gihe nk'iki c'umwakuza. Imana ihejeje kuvugana nawe ica iragenda ivaho Aburahamu ari. Amen. Murumva by'ukuri urashobora kurambirwa n'isezerano, urashobora kurambirwa, birashoboka cyane,
murumva n'uwo Imana ishingira intahe ko yararambiwe ndetse arigeragereza aza kuvyara ku ncoreke yiwe hariyo yavutse ko uyu mwana twumvise yitwa Ishmael. Imana ibwira Aburahamu ko isubira kumusezeranira isezerano ko izomuha umwana w'umuhungu. Aravuga ati Imana ati ntaco wonkomereza uwo wamaze kumpa ntaco. Imana iramubwira tumva Aburahamu, jewe sinkora nk'uko abantu bakora kandi jewe sinanigwa. Haleluya. Uyu mwanya uri kuraraba kushaje, uri kuraraba ko umugore wawe washaje, atariko jewe nagusezeranije isezerano yuko umwana azova mu nda ya Sara. Atariko ko musabye ko na Ishmael no mugirira neza, nzomuha umugisha. Muntu w'Imana, nagira ndakubwire ngo byukuri Imana yahaye umugisha Ishmael uteye ubwoba nkuko yabivuze. Umugisha ugaragara gutya, umugisha w'ubutunzi n'ukuri uruvyaro rwa Ishmael bafise umugisha. Niho ndababwira ngo ijambo ry'Imana ntiturifate minenego, ico Imana yavuze iragikora. Ndagutera umwete, ugira umwete wo kugendana n'Imana kandi uhagarare kuco yakubwiye, uyizere kuko Imana ntiyivuguruza ku ijambo ryayo. Ikivuze iragikora. Ubu bwoko bwakomotse kuri Ishmael n'abatunzi bateye ubwoba. Ngira ngo nk'abantu baja mu bihugu by'Abarabu murabona ubutunzi bafise ubutunzi burenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. Ariko ico bakenye ni kimwe, nkuko Imana yavuze ngo isezerano ryanje, haleluya, isezerano ryanje riri kurinde ku ruvyaro rwa Sara, haleluya. Ati isezerano ryanje riri ku ruvyaro rwa Hagayi. Muntu w'Imana, uyu munsi urashira imbere Hagayi, uriko urakora ibiti by'Imana idashaka, ariko ndagira ndakubwire ngo isezerano ryawe rirahari. Reka kwigeragereza, reka guca hirya no hino, reka gukubita hirya no hino. Hagarara kuco Imana yavuze, haleluya. Hagarara kuco Imana yavuze. Ndiko ndagutera intege, ndiko ndakubwira ngo hagarara kuco Imana yavuze. Imana ntikangwa n'iminsi, Imana ntikangwa n'imyaka. Oya, Aburahamu yari afise ubwoba bw'imyaka afise, akagira ubwoba bw'imyaka umugore wiwe afise, kandi ubirabisha amaso byari ivyo. Ariko Imana nta kinanira mu bidashobokera ngo umwana w'umuntu, ku Mana birashoboka. Mbega murazi ko no mu rurunganwe turimwo hariho abantu bavyara mu myaka itabaho. Je narigeze kubona umuntu mu Buhindi yavyaye afise imyaka 71, aravyara umwana. Ico si gitangaza c'Imana, haleluya. Rero ndakwinginga ngo ureke gucika intege, wewe genda uko Imana ishaka, genda uko Imana ishaka. Ibyawe uyu munsi bishobora kuba byaraboze, bishobora kuba byaranutse, bishobora kubona ko atavyizigiro bihari, ariko ngira ndakubwire ngo n'inyuma ya zero Imana irakora, haleluya. N'inyuma ya zero Imana irakora. Aburahamu nta vyizigiro yari agifise, ngo yaranatwenze. Imana iriko iragaruka kumubarira, yaragarukira musezeranira, iramubwira ati oya ntugire ubwoba, muri Sara nyene niho hazova umwana w'umuhungu, ati kandi uzomwita Isaka, haleluya. Ati kuri Sara niho nzoguhera umugisha wewe, kuko wambereye inkoramutima. Jewe narababwiye ngo muri uyu mwaka ndumva hari urundi rigoze nifuza kugendana n'Imana, kumenya Imana. Numva mfise inyota, kandi nico gituma mvuga ngo ndifuza n'umuntu wese azokumva ubu butumwa agira ishaka, agira umwete, agerageza iyo Mana, arabe ko izomuhemukira. Imana nta muntu numwe numvise hemukira, nta numwe. Ariko kenshi ni twebwe tudashaka kurongorwa nayo, ni twebwe tudashaka kumva amategeko yayo. Mwana nta demokrasi ibaho basha, ntayibaho. Imana ikubwira ngo ca muri iyi nzira turajana, niwaca muri iyi ndavamo, haleluya, iravamo. Ariko niwemera kujana nayo, ikujana neza igushikane muri destiny yawe.
mana we dushoboze, mana we dushoboze, mana we dushoboze kugenda uko ushaka, kugira nukuri abantu benshi turahusha umugisha. Najewe ndishiramo, nico gituma mvuga ngo nanje uyu mwaka ndiko ndisengera kugira ngo numve ijwi ry'Imana kandi ndongogwe ngende ukwishaka, ibyagezwe byayo ndabirimbure ku murango no mwijoro, kuko niryo tegeko yaduhaye ngo niho ibyacu bizogenda neza. Iyo udafite ikikugera ugenda uko ushaka, ariko igihe ufise ikintu kikugera uracubahiriza. Rero niryo sengesho n'ukuri mfise. Haleluya. Narababwiye ngo muri uyu mwaka wa 2023 ndasenga Imana data rugira byose ngo igushoboze kuyizera kutigeze kuyizera, wemere kurongora urabe ibyo uzogukorera. Haleluya. Ngo Aburahamu aye urumva ko yarahakanye. Nawe uyu munsi ushobora guhakana, ushobora kuvuga ati ibi byanje ko mbona byasibye byo nonekaye, ariko no mu nda yakaheze havuyemo ihanga rikomeye. Ubwoko bwa Isirayeli burakomeye, bwavuye mu nda yakaheze. Nawe ibyawe haracyari ibyizigiro. Rero ngutera intege ngo ukomere, wemere urongogwe nayo, ntukangwe n'ibyo Satani kwereka, ntukangwe n'iminsi. Umenye ngo iyabivuze no kwizerwa no kubikora izobikora. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha, mwarahezagiwe. Mwami Imana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka urihezagire, reka uhezagire abaryumvise, reka abari bacitse intege ubasubizemo inkomezi. Nyemerera mpemu yera uvomera ubugingo bw'umuntu wese yari yihebuye, yabona ko ibyiwe byapfuye atakikivamo, umusubizemo inkomezi. Yizere ugukora kwawe, yizere imbaraga zawe, yizere icyo wavuze, kuko uri Imana idahemuka, uri Imana idatoranya ku butoni, uri Imana igirira neza ababi n'abeza. Ugwishiriza imvura yawe bose mukunzi wanjye. Unyemerere rero Umwami abari bacitse intego bakomeza, hanyuma icubahiro n'ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Mwarahezagiwe, ndabakunda cyane, ndabifuriza ibyiza, mugira umugisha.